arashuha ugata n'ubwenge. Ya Egiputa nayo no kubera yafashe n'aba bwoko bwa Isirayeli. Yafashwe nabi. Badafata nabi. Bafashe n'ubwoko bwa Isirayeli. Badafata nabi ubwoko bwa Isirayeli uba bafise ishamba nk'iri ryacu. Muri BMT uno munsi uhagaze nko mu manager ubona biba byoroshe ku managinga umugwi ukina film. Mbo. Izina mu manager rero. Ndakubeshe. Ni izina ntinya kubera ko ubwanje ndumva ko nanje mba nkeneye uwo managinga. Jewe sindi umukinyi. Kandi je nubwo abona ko ndi umukinyi mwiza. D'abord ko umukinyi mwiza nuko nawe wewe mwiza ubu vyiyumvamwe. Jewe ntavyo niyumvamwe. Yewe ntavyo wimvamwe. Ni wapi? Muzegi. Jewe nuko Muzegi Giti ukaje bose utubona ukina kuba ari nko kukugobera bagukinisha bagobera. Hajya dukina no kuvuga yuko haba hayiho manka y'umukinyi. Hariho rero iyo mukinyi twa abategekanirijwe yorore tukabona yafatiriwe canke tukabona ko kuwo muntu ntari buboneke kandi tukabona umwanya uratujanye igice gihaba niki cyavuga nti rika rero nje muri uwo mwanya ndayikore hama kigwa kibandanye. BMT ugeze no munsi fisaba abakinyi bangahe? Abakinyi abakinyi bose muri iki gihugu cy'u Burundi ngirango no hanze kuko bose n'ababyeyi turabashiramwo uwo mwanya ariko arakina filime ya BMT. Oya ndiko ndavuga kwa kuntu mwamufise nk'abantu mwasinyishije vuga ati aba nabi wacu. Dufitanye contrat no munsi. Hajya na Mireille nta contrat afise. Nta contrat dufitanye. Akina ta contrat. Ariko muri sizira ashobora kuboneka. Ariko twege dushiramwe umukinyi muri filime zero na role tumufitiye. Dushobora kuvuga ngo ko dusavye ngo cuza. Ubu turiko turakora iyi filime canke turiko turakora iyi filime iza gutangura gukinwa twarabonye abakinyi bazokina muri iyo filime. Twabonye tuti Desana azoyikinamwo twandika ivya Desana. Ivya Desana nibi dufatiye kuri ntuzenye yiwe kuri yiwe character body ubujyaboneka twandikire kuri Desana. This is Flash TV. We shine to progress. Yes, all right. Hello everybody. Hello once again. Aho muherereye hose. Kwizera yuko mumeze neza natwe turashima uwahabaye. Ino ni Flash TV 257 behind the camera. Nicanye n'umuhungu wanje Irerita Zoe, umwe mu basore ariko akora amateka muri industry ya 257 kuma image utabona ahandi hantu na hamwe jumva ni ibyandiko rero Leonce Desan of God aka Dico. Uno munsi twatewe iteka twakira umuntu mu manager mukuru kabisa, one and the only Giti Chimana all the way from BMT. Musaza bite? Ni fresh. Wese neza. Ndashima Imana nuko. Tukwakira cyane kuri Flash TV. Imana ihabwe icubahiro. No munsi muranteye iteka. Ahubwo nawe wari igihe kirekire ndakubona nyene. Ni uri duteye gituzi iminsi nakurondeye ngo dukore bubaye bwa mbere? Bibaye bwa mbere vraiment. Yego. Wari uri hekera hose. Je byose ngira ngo urabeshingira ntibari bwanyumvire ko Shabugisha ukuri nakwandike. Neza gutari bwanyumvire ko abantu bawe bamangaha ba Amedee baraha ba Mireille baraza n'abandi benshi ariko wewe urawebereye nyuma y'akadirisha. Muri make hajyanye ba Amedee abonetse makaboneka kado bakaboneka jewe mba mbondetse nibaza ko atakibazo. Yego. Ariko nawe presence yawe abantu babakeneye kuyibona. Uvukoze abantu barakeneye kumenya umuntu aba ari nyuma ya bino bikorwa na cyane bya BMT novuga iriko irakora amateka muri no industry. Wajuna yambaye this BMT mu majambo yose ni Burundian movies and talent. Kabisa. Yo titre nimwe ni wayiyumviriye? Oya. Amedee niwe yayito. Niwe creation yiwe. Muga nawe ucuvivura ugakonfirma ataka ndakeme. Bitese bo Jenny Fresh no kuri ndashima Imana. Imana bigira byose yanshoboje ndashika kuri no munsi mu gihe ataruhara na rutoya nabigize
ubushoboye bw'Ibujumbura uriko urabwumva gute? Ubushoboye bw'Ibujumbura uno munsi ejo batwandikiye batubwira ko uno munsi tuza kugera ku bice 30 na haza gusha. Turantema wibaza. Turantruwa no munsi. Turantruwa. Haraza gusha. Turantruwa tuza kuba twashikiye Dar es Salaam. Hari ukuntu Ibujumbura ntuze temperature maximale yahora ari inde? Maximale canke minimale? Sanga mu 25. Ibana mboreka mvuge moyenne akeshi biri kuri 25. Ariko ubibaza ubuce ko cyangwa usanga 30 waho Dar es Salaam nibaza iri kuri 30 kandi iri mu bisagara biba bishushe cyane. Je nibaza ko bisobanutse nuko tuko turaje mu bihe by'izuba. By'izuba igihe cyose hama hari ubushuhe. Kandi uretse igihugu cyacu cyangwa ikontina yacu nyene yahezagiwe hari abandi urabizi n'impuzu bazita kubera ubushuhe. Bugaragwa bukomeye mane buri muri Afrika urazi muri Egiputa. Arashuha ugata n'ubwenge. Ya Egiputa nayo no kubera yafashe n'abwoko bwa Isirayeli. Yafashwe nabi. Bafashe n'ubwoko bwa Isirayeli. Badafata n'ubwoko bwa Isirayeli ubu bafise ishamba nk'iri ryacu. Ari abantu n'abana bari kabisa baze gufata nabi ubwoko bw'Imana. Ako bijyanye n'ibyo dusoma mu bitabo nta nicemeza kibagira. Icemeza kiriho abo nyene barabyemerera. Bagiye barakwereka ati izi nzu zubatswe na Isirayeli ahubatswe n'abandi kibazo nyumva batabyemera. Ziriya nzu nibo baziyubakiye. Uzi ko kiriya gihe baza muri Egiputa hari ibintu za filozofi zose niho zahereye kera hari ibintu basanga bihari. Ibyo basanga bihari mugabo bobo Egiputa urumva mu ba engineer baho baraza bagaca papra bagaca bavuga ati wowe namwe rero abayede bakaba abayisirayeli n'abafundi bakaba abayisirayeli mu byubake rero engineer akaba mu Egiputa uco umva kandi uco habwa itegeko y'uko abantu Dico nkwane cyawe tugeza kurarushikanya aha ntuze ko amatafari rero babayabo aba Israelite nyene. None birase kitubwira muri ico gihe wumva abantu muri Israel na muri Egiputa bakomeye ari bande? Abakomeye cyo wumva ukomeye ninde ukomeye nuje yatunganije igihugu kikabarera umukoresha mugoyi umukozi oya n'umukoresha none adari okay none wewe nitwe dusanzwe tuko turaganira none mukuru twasanze ko turaganira ubu uri nyuma ya kamera ni ufashe kamera ni ni Lelitazo. Okay. Muri ico gihe uza kwitwa ko ari wewe uri umuhatari cyangwa umuhatari n'ugiye afasha amajwi akaraba ko mikro ihagaze neza, trepie ihagaze neza, image iri ifise ntuze. Mu gihe rero ibyo bikorwa nabyo yoba yabikoze uko ari je Dico ndamwerekera ati gira uku nuku nuku. Sije nza kuba nka So Giti kigarukire kuri kariyeri. Izina Giti risa naho rinatangaje ryaje gute? Rero ni izina mu bisanzwe jewe nkunda uko ryaje ni uburyo nagiye nevorewa canke nagiye niyumvira uko nkwiye kubaho Giti rero rifatiye muri kahise ka cyane kugeza none munsi Giti rero ni iryo kuva mu 2013 urariyambanye muri filime ya mbere yitwa Kuri ijisho rimwe niho natangiye wakinye witwa Giti Kuri ijisho rimwe no kuvuga rero Giti muri make kuri jewe ni ikigereranyo cy'icizere mba nifitiye niwe wagiye bivuze ko ari wanagiye yisefute konsegur ubihuza gute nico geranyo uriko uravuga umuntu afatiye ku Giti kubera Igiti kirakura kikanuma bakacicira okay muri make Igiti rero impamvu nivuga nti ikigereranyo cy'icizere mba nifitiye ugerageje kuraba Igiti gitangura arakantu gato kakatsi kandi ako katsi nta muntu numwe aba yagateye Imana wenyine niyo yagize ati iki Giti ni kibero ka katsi kagakura kagatinda Igiti kagacika Igiti ico Giti yo kimaze gukura kiza kuba inganzamarumbo iyo kiba inganzamarumbo kiraza kugira ivyamwa kikagirira akamaro twebwe abantu kikagirira akamaro ibiguruka mu kirere ndetse n'ivyikwega hasi ikintu cyose cyitwa ko gihumeka gifite
afitiwe akamaro n'igiti ku buryo igiti ugiye kuraba nko muri bwa bugorabwa bwa Egiputa twego turavuga nta kanyegeri wohatora nta musiba wohatora mugabo ha munsi y'igiti ugerageje kuraba uraza guhasanga umusiba kandi ubayeho neza kubera impamvu y'iki giti n'ubu wari untarukiye ko sinzi hama rero igiti rero urumva ko akamaro kacu ko kiza kuza kigira akamaro twebwe ndetse n'ibinyabuzima byose biba biri ngaha muri iki gice igiti rero hariho igihe gishobora gucibwa n'umwicizi akagica iyo agiciye rero iyo kirimbitse ubwaco kirundi igikorwa cyaco cya mbere kiba girangiye kandi coco nta nzigo kiba gifise gica kimnaga ayandi mashami kuri cya gishitsi gica higire rero ayandi mashami menshi y'amashami menshi aza gutotahara gusumba kimwe cya mbere hama ya mashami rero aza kwama ibindi vyamwa vyinshi kuruta kimwe cya mbere kubera cyameze ko amashami menshi yakikije cya gishitsi kandi rero wa muntu yacicira kiza kubuza yuko aza kuza kugisoromako ngo nuko yaciciye kandi kiza kumwiba gifitiye umutima mwiza muri make none igiti nimba nagukurikiye sanzwe uri igiti cy'umukaratusi bivana n'icyo ushatse kuko ibyo bintu wagiye uravuga nko kwigereveriyo ntibibaho kwigereveriyo birabaho kubera igereveriyo hariho imiryango hariho inzu barayubakisha inzu barayicanisha amakara bigatuma duteka igereveriyo iratuma izana umuyaga nk'uko iki kindi giti nacyo gishobora kuzana umuyaga mu ariko kenshi iyo uyitemye igiti amahirwe menshi iruma yoyo ica yuma kabisa nisubira kunaka yes ariko naho yuma iyo uyitemye haba hari ibintu bita ibibutobuto biri hejuru iyo uyitemye yarenze ikigwa bya bibutobuto bice bisanzara hahantu cakorokeye haza kuza ururundo rw'ibindi bintu by'ibigereveriyo byinshi ururundo runini anura igiti c'Imana iyo akaba ari imvo n'imvano y'izina ryawe birakomeye kabisa so iyo uriko uraraba rero ca giti wariko urasigura ubona carakuze kiranama amashami ubu canke uracari wa muvyaro wavuga bitangura mu ntanga ubu ndacariko ntikirama kiracyari urugemwe sinzi ko novuga urugemwe kubera igihe nzobona ko kihageze ko cama ico gihe nzoba mvuga nti Dico ndamufitiye akamaro arabayeho neza kubera jewe canke hari ikinyabuzima cagiriwe amahirwe kubera jewe kibayeho neza niho nzovuga nti ikiriko ndiko ndama ndi muri rwa rugero rwa ca giti ariko mu vyiyumviro vyanje numva nofatira ku giti neza igiti ntigikora inabi kibaho igiti gikora neza gusa igiti kiza gutuma tuba mu nzu nziza uvyibuke igiti kiza gutuma tuba mu gace karimwo akayaga keza igiti kiza gutuma turya indya ziryoshe none giti nk'ubu uramutse uriko uragenda kw'ibarabara n'imodoka agacasinduka nk'igiti haruguru kikaba mw'ibarabara kikagutangira ico gihe coba cagumye gikora ivyiza nta kibi coba gifite isanganya haza abantu bakagikura bakazibura ibarabara hama naho nyene ntibagiti ico giti uravyibuka baca batwora ico cahenutse baca bagikura mw'ibarabara harabaza kukibazamwo imbaho harabaza kugicanisha inkwi gateka ibiharage ntibaca bata emana urankomvenze ubaye kabisa so Mr. Giti nibaza niba mpamvu tuba twanaguhamagaye tuba twahereye ahantu n'ubundi twerekana yuko bino bintu bimazemo igihe vyanka byakunda umuntu ashobora no kukwita umurije muri filime of course niyo ndiko ndavuga mbega nimba ko kantu ndakemerewe wogira uvuga oya ntace komeza ndashaka kumenya analyse zawe uravye filime aho mwayitanguriye naho igeze no munsi filime y'u Burundi uriko urayibona he filime y'u Burundi biko biraza bitandukanye n'ahahise filime y'u Burundi no munsi tiko turagira ku rwego rw'uko nimba kera hariho abantu batanu bari batuzi uko turagira ku rwego w'abantu 10
kandi baba bafise ivyumviro n'ubushobozi bitandukanye n'abandi batanu ba mbere bari batuzi. Ubu rero filime yacu iriko iragera ku rundi rwego ruduze cyane kubera ko na mbere kuva kera tukibikora twebwe kuko natwe twabisanze hariho abandi bari badutanguriye nta bintu vy'amaforomasiyo nta bantu babona batirika turabona ko filime mu Burundi iriko irakorwa nta bintu vy'amakompetisiyo twabona yego vyari biriho muga ntavyo twari tuzi mugabo turabona ko uno munsi abantu bose urugero tugezeko urugero rusa nuko ari rwiza cyane ku buryo ejo dukomeje dufise umurindi dufise uno munsi ejo bishobora kuba byiza cyane kuruta uno munsi kabisa. So nubwo abantu warakinya of course ariko je no ndakuzi ku rugero runini nk'umuntu amanaginga muri BMT uno munsi uhagaze nk'umumanager ubona biba byoroshe kumanaginga umugwi kina film mbo izina mu manager rero ni izina ntinya kubera ko ubwanje ndumva ko nanjye mba nkeneye uwo managinga nubwo numva kumenga simba afise ivyumviro byinshi ariko mba nkeneye umuntu managinga ariko uvuze mu ruhande rwa BMT jewe ndi umuntu afashanya ibikorwa n'abandi bantu muri BMT ukazana ibikorwa vyawe hama tukavyigaho tukaraba ingene tubireyaliza tubitunganya muri ico gihe jewe biranyorohera kubera ko igikorwa si c'umuntu umwe igikorwa ni ica ekipe muri ico gihe rero igikorwa kiba ica ekipe biza koroha ingene uza gufata icyumviro cyawe n'icanaka ugaca ushiraho n'icawe tugaca tubihuza tukabona ico biza kuvyara. Ni kuvuga apare yari rino jambo tuko turavuga ngo umumanager umeze unameze nk'umufatanya bikorwa niko no kwa kuntu bari kwavuga mushira ibikorwa hamwe mukaja inama niba ruguharira mugahara mugabikarangira mufunditse mugatora ikintu kimwe kubera ko ari kumara umwanya munini muri ibyo gusumba gukina. Jewe si mugihe abantu bakubona nk'umukinyi mwiza jewe sindi umukinyi kandi je nubwo babona ko ni umukinyi mwiza d'abord ko umukinyi mwiza nuko nawe wewe mwiza ubu vyiyumvamo jewe ntavyo niyumvamo yewe ntavyo wivamo ni wapi uzege jewe nuko uzege Giti ukaje bose utubona ukina kuba ari nko kukugobera bagukinisha bakugobera hajya dukina no kuvuga yuko haba hayeho manka y'umukinyi hariho rero iyo mukinyi twa abategekanirije iyorore tukabona yafatira canke tukabona kuko uwo muntu ntari buboneke kandi tukabona umwanya uratujanye igice gihaba niki cyavuga ntirika rero nje muri uwo mwanya ndayikore hama kigwa kibandanye kandi gerageje kuraba ntarore zitanu urambonamo imwe canke zibiri sikeje kabisa film irahera tukubonye nka rimwe kabiri ziya ziba rero z'abafigira tuba dukeneye umufigira wirore hama tubonye adashoboka ngo tumurongo ubwo nyene canke tukamurindira tukanamubura ndavuga ati okay ko je batanu ndagaragara kandi hakina abandi bandanye ngo kibandanye mwagiye mukina rero amafilme menshi Giti yakunzwe kabisa muri kino gihugu kugeza n'igihe atwara n'amatrofees menshi akurirwa ndagarukako ivyo vyose ni nkuko nagenda bivuga ni ibikorwa wagiye uhagararira waba uri inyuma iyo uri kuraraba BMT ukagereranya n'ayandi magroupe dufise novuga amalebels atari make no munsi hano i Bujumbura mwiha pourcentage angana gute nko kugira ngo ha pourcentage BMT fatiye ku yandi malebo ahari woyiha amanota ngahe ikibazo kirangoye mu bakacuma kwishura ariko kirumvikana ukuvuga ngo hari abantu bariko bakina filme nkuko namwe muri ko murazikora ubikoze mufise ibikorwa byagiye binakundwa kumure n'ibindi byo bitakunze ku rugero nkuko tubona uyo umugero wo kwigereranya n'abandi bantu mwe mu ikibanza shakanga ku byo bakoze ndi muri ko muraresha ibikorwa ati impamvu rero biza kungora muri ino industry yacu ibintu abahatari benshi kandi bariko barakora ahubwo wewe ushobora kuvuga uti kubera ko n'ubundi jewe ubwo novuga ndashobora kuvuga nti no kwiha pourcentage ijana kwijana cyangwa kuvuga nti no kwiha amajana 2 ku majana 2 biza kuvana n'ubwiyemezi mbasha ubishiraho ahubwo wewe ubigereranije ukaraba mu yandi ma equipe mu yandi ma groupe
mandi canke uko bimeze bifatiye ko abantu uzi ubu nawo duha pourcentage zingahe je rero honestly ijambo rimwe novuga ngo BMT n'abakozi mugabo gutanga ama pourcentage byongora kuko sindi ndani mu mwuga hanyuma ikirenze ibyo journaliste ntaco rubanza noba cyukubiri n'umwuga noba ngira ncurubanza nubwo of course yarandi mayide nanje mba mbona mugabo ukuri kuko noyisha nuko mbona muri ku kifu muri ko murakora ibikoko muri make rero uko kuntu umva bigoye ko nanje biza kungora kubera ko ndazi turiko turakora kandi turiko dushiramo ingufu zacu zose zishoboka n'ivyumviro byacu vyose turiko tubihereza mu bikorwa bya BMT ngo turako BMT iduga ngo ishike ku rugero runaka rero kuvuga ngo twihe pourcentage dukompare n'ayandi ma equipe biza kungura ko ico nikorwa c'abajiri nikorwa c'abafana nikorwa ca jiri nikorwa c'abantu bavuga bati tugerageje kuraba ikorwa canaka ni canaka ni canaka mbona umengo uyu muntu ari kuri pourcentage zingana gutya kabisa be muri BMT hajya muri bangahe hari ukuntu abakinyi banyu abantu bakunda kwibaza batese nakayo barimo cyangwa kina nko mufigira bimeze gutya BMT gweza no musisa abakinyi bangahe abakinyi bose muri iki gihugu cy'u Burundi nyabo no hanze bose n'ababyeyi na turabashiramwo uwo mwanya ariko arakina film ya BMT ndiko ndavuga kwa kuntu mwamufise nk'abantu mwasinyishije kugaca banabi wacu ajya na Mireille nta contrat afise akina ta contrat ariko mu isi zirashobora kubona ariko isi yose zipara no uvuze ati akina ta contrat contrat y'ibikorwa byose twakoze arayifise mugabo nta contrat afise nk'umu BMT nk'umuntu ari indani muri BMT iyo onye ni contrat ni Amedee wenyene rero mu BMT ni kuvuga hariho kuba societe iri indani muri api hariyo Amedee gusa imbere y'amategeko afatanije na jewe nanje ndi munsi yiwe ndi munsi y'amategeko yiwe uravyumva rero ku bakinyi rero canke ku muntu wese ashaka ko mu BMT canke ku muntu yoba muvuga ko tera mu BMT ni ukuvuga umuntu wese adukoresheje filime canke igikorwa ca BMT turakora contrat ijanye n'ico gikorwa umvikana cyane nibaza yuko umuco baba bawuronse so Mr Giti uyu munsi uravye ikintu cyitwa festival ni nkajyo higanwa Dufise rikomeye mu gihugu mu bintu bijanye na film ntibeshe ikunda kuba bitabaye mu kuno kwezi biraba mu kwezi gukurikira nka BMT nk'abantu novuga n'ubundi musanzwe mufise igihembo c'umwaka uheze ngo hari ibikorwa muri ko murakora kugira n'ubundi mwongere mubonekanemo turiko turabikora vraiment sisha gusa nubwo turiko turashiramo akariro nubwo biko biragorana byagoranye gute nabonye ryari muri Giti nabonye ryari muri Gitega asha mwikoreye n'inkono haba muri make ntitwashaka festival yonyene twashaka n'izindi competition kuzitabira ariko realization iracagoranye cyane biriko birafira batari ba muri realization iyo biko biragorana kuko igikorwa cyose kibera muri realization kandi ntibiko birapfa kugeza ibisaha nibaza ko tugeze nko kuri hagati ya sebutani nka 80%. Aho murabigenze kabisa je numva mubigenze. Mwiha amahigwe angana gute rero uravye nko bikorwa mufise? Iki muri ko muri amahigwe angana gute yo kuja muri festival? Bo kuja muri festival ho bizekana muzoca yo filime yanyu ni yahera. Ntiturabimenya bishiki ko bituzi ko hazohera twaye. Kuko kiringo nico kugera rotrans kwa gatanu. Ishobora kuba kitarahera ugasanga na festival tuyitabiriye ugasanga twitabiriye irindi higanwa ryo mu buryo ryo mu bindi bihugu canke irindi rizoza kabisa. Rero muri make uravye bikorwa rero muri ko murakora muri kurayivuga urumva festival gusa haro n'ibindi bintu byinshi kumbura haro n'ibindi bintu abafana banyu batazi bitega iki uno mwaka canke n'ugiye gukurikira. Niko navuga nti ufatiye ku bikorwa muri ko murakora wari ko navuga harimo n'ibya festival
kabo kumbure haro n'ibindi byoba biri mu bisha abantu batazi bitegeke muri uno mwaka no mu gukurikira cyo novuga cyo bokwitega nuko ukuboko ni kwa kundi kandi ekipe ni yayindi abakora ni babandi kugira tugifise amagara Imana ikadutiza amagara je nibaza yuko ibikorwa tugomba kubaha ibikorwa mu mwaka tugomba kubaha ibikorwa na filime kandi nziza ziryoshe ibikorwa birahari vraiment byinshi tugomba gutunganya icyo kizoshoboka ikatangura imbere y'ibindi byose n'icyo abafana bacu cyangwa abakunzi bacu tuza turabahereza washaka kwinjira muri BM tuno munsi bisaba kwinjira nk'umukinnyi aje gukina filime biroroshe tanga yo matwi yo mpamvu nakwajije ko Giti hari abantu bakunda kunyandikira ngo turabariza bajya abantu nanjye ndafise impano yo gukina filime ndafise inkuru numva no bapataje niki kugira nje yo bigenda wowe iyo nkuru uyifise urayizana ukayihereza Amedee canke ukayinzanira hama nkayimushira iyi nkuru ubona gute hama tukayiraba nitwabona ari inkuru iza kudomina izo twari dusanzwe dufise natwe inkuru nyinshi turaheza tukakwegera tuguha amahera cyangwa ukeneye uyikine bigende gute tukaganira uburyo ukeneye ko iyo nkuru yawe ishikira abantu aho ni ku ruhande rw'inkuru wa muntu nawe avuga ati ndashaka kuba indani muri BM umukinnyi wabo dufate mutangire mu mwigisha byose uko bikorwa uwo yoza yitwaje twe nk'icyo dufise yoza yitwaje ahubwo umukinnyi akeneye kuza gukina kuko urabona no turashiramo abakinnyi bashasha n'abatubaza ni benshi nk'uko kubivuze ariko twige dushiramo umukinnyi muri filime zero na role tumufitiye dushobora kuvuga ngo ko dusabye ucuza ubu turiko turakora iyi filime cyangwa turiko turakora iyi filime iza gutangura gukinwa twarabonye abakinnyi bazokina muri iyo filime tuba twabonye tuti desana azoyikinamwo twandika ivya desane nibi dufatiye kuri ntuzenye yiwe kuri karabitongodi bujyaboneka twandikire kuri desane hama wowe rero wewe ushaka kuza gukina uraza tukaganiriza kutubwira ati je ndakeneye kubikora hama tukaraba iyo ntuze yawe dusanze mu bikorwa tuzokora hanyuma tukabona tuti umuntu yoshobora gupatisipamwo tuheza tukavuga tuti wa muntu yigera kutuvugisha ubundi turashobora kumukoresha ino sene twege nuko dusanzwe dushiremo abakinyi mu mafilime yacu ntituvuga ngo dukore ngo naka ngo bose ngo tubaza muri filime ntabyo twoshobora twe dukora filime zero n'inkuru n'umuntu turakora simvuze ngo n'abantu benshi ngo turakenera benshi ko hari igihe dukenera abantu bashengeye hari igihe dukenera isoko hari igihe dukenera alimentation hari igihe dukenera ahantu haba hakenewe abantu benshi uhari tujya tuvuga ati okay we rero shengera mugabo ukaba dufise umwakitere cyangwa actrice principale tuba dufise aho hantu mugabo muri ico gihe uba witwa umukinnyi wakinyemwo ukaba uvuga ngo uri kuri kwa rugero rwa mu principal kuko abantu benshi baza bumva ntabigusabye gutyo abashaka ngo abe umuntu nyene abakeneye ko umuharo uri principal basi naho twamuharo uri principal umuherore iza kumugaragaza birumvikana nibaza ko amatiyo baba bayaronse so Giti turangiza abantu barashobora kwibaza Giti umusore urubatse bimeze gute je ndi umupapa w'abana 3 bangwiza imyaka 9 yaba 10 wubatse ubawe musaza kumbura biri wubatse ukiri muto paito umwana wa kabiri umwana wa mbere ucaja mu wa gatatu wa kabiri ucaja mu wa kabiri wa gatatu ucatangura gradiyeri saza ubawe sinzongera no kuvuga mwitsi ndavuga ngo papa Lina nimba yitwa Lina nk'akarere ngitwa gute umwana wawe wifura Sefas n'umuhungu ego bigenda gute nk'umusitari rero kuko ni ibintu bishika uno munsi akaza nk'umukobwa akakubwira ko agukunda jewe jambo kumenga nagenderutse no kumva
oya ariko ntagiherutse ariko birumvikana yuko jya ryarigeze kuba umukobwa nyine akaza akubwira uri n'umupapa w'iboga ari umuntu akuravye n'ikagubwira ati bana ndagukunda byo abimbwiye kuri ariko aracata kwanza kuri Facebook kuri WhatsApp akambwira ati burya ndagukunda ndamubaza ni urukundo rwo gufana cyangwa n'urukundo ukeneye ko tuba umugore n'umugabo muri icyo gihe bivanye n'inyishu anyishuye ndamuha linki y'ibiganiro nagenda akora kubera ko ibiganiro byose nagenda akora nkamuha na linki aho ndagenda post raba amajambo ngena nkoresha kubera sishaka ko jewe imba umuntu avuga ngo ndacyari umusore narabirenga nicyo kintu cya mbere nifuza kuvamo nabivuyemo ndabikeneye navuye mu busore ndabishaka kandi nashobora kuvyatura ko kugira ngo bimarire oya sipoza rero kuri kakoro bari kuratanga hisa kubwira ngo nifuza urumva bari kuvuga binuze mu mice biri nifuza yuko mbera papa w'abana banje ngakarore ucu bigenza gute kugira umubamike cyane mu bakanye biroroshe cyambere turakoranye ikiganiro navuze ko ndi umupapa stati zanje madamu yamako Facebook yanje madamu yamako muri icyo gihe ubivuze wowe uzi neza ko ntafise umugore uzi ntafise umugore biroshe kubwira nti je ndubatse kandi menye mu bantu bubatse neza ndimo habonetse abantu 10 muri iki gisagara cya Bujumbura bubatse neza nka Giti bubatse neza habonetse abantu 10 bubatse muri iki gisagara cya Bujumbura bubatse ingo zimeze neza nza kuba ndimo muri icyo gihe rero wewe wa muntu uje kuvuga ngo jewe ngo nagushimye ngiye tukundane sindakumva kure ariko shaka ikibazo n'umukobwa w'uno munsi se kumva ngo urubatse ari byo bimwirukansa rero kubaka rero kugukunda wewe uje ubibwira biva kuri jewe no kukwangira biza kuva kuri jewe kandi umenye muri iyo myaka sinabuze abakobwa beza kandi benshi bambwira ko bashobora ko wowe bimbwira kandi bibaza uko urabona nta na Alias namba Alias nayambaye amezi 3 gusa ucurate agite mukore warabe neza no gukuze ngo babakanyo yakarorero wa mugabo nayambaye amezi 3 Alias ubona ushaka kubwira ko gisuguma bahenda kuri kwiso no oya iri mu mutima bo Alias kijya n'ikimenyetso kandi abantu benshi turenga ko tunagifise ariko ikimenyetso jewe narahiriye imbere y'abakozi b'Imana n'imbere ya Mustante kiringaha uko narahindahiro zibiri hari indahiro narahiye imbere y'amategeko ya leta n'indahiro narahiye imbere y'abakozi b'Imana rero umunsi nzumva ko ivyo kintu iyo mpeta ndayambuye niwo munsi nzoba ndenze kuri ya mategeko umunsi nzoyambura iyo mpeta iringaha niwo munsi nzoba ndenze kuri ya mategeko Ewa namusaza ndagushimira wakoze kuza utamukiriza abantu muri BMT Amedee Babikoze utamukiriza na muhungu wawe w'imfura by the way murakoze cyane kabisa tubashimira cyane namwe bakunze ba Fresh TV everywhere you are mudusangiza ibyumviro byanyu ni ingirakamaro Master Vista This is Fresh TV. We shine to progress.